Mu mutima wa Afrika hari ikiyaga gitangaje cyane, ikiyaga kinini kirekire kandi gifise amabanga abantu benshi batigeze bamenya. Iki ni ikiyaga Tanganyika. Abantu benshi bakizi nk'ikiyaga cyo kuronderamwe amafi, abandi bakizi nk'ahantu ho kuruhukira, ariko kandi munsi y'ano mazi atangaje hari isi itandukanye cyane niyo twebwe tubamwo. Hari isi y'umwijima, isi atarumuri na ruto rushobora kugerayo, isi irimwo ibiremwa bisa nkaho bitavukiye kuri ino si ya rurema. Bimwe muri vyo hari bifise amenyo ateye ubwoba cyane, hari bisa n'inzoka ndende zo mu kuzimu, hari n'ibinyabuzima bifise agaciro gakomeye cyane ku masoko mpuzamakungu, ku buryo bamwe mu babihiga mu mpisho bashobora kubigurisha amafaranga menshi cyane ku isoko ry'umukara. Hari n'ibindi bisa n'ifi zisanzwe, ariko iyo uvyitegereje neza ubona ko atari bikoko bisanzwe habe namba. Abantu benshi bavuga ingona Gustave, ariko ukuri nuko Gustave atari cyo gikoko gitangaje kandi giteye ubwoba gisangwa mu kiyaga Tanganyika. Uyu munsi muri kino kiganiro giteye ubwoba tugiye kumanuka munsi y'ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika. Tugiye kumenya ibiremwa ndwe biteye ubwoba cyane byihishe muri ano mazi y'ikiyaga Tanganyika. Kandi ndakubwira hakiri kare, nimara kukwereka nimero ya nyuma y'igikoko giteye ubwoba cyane gisangwa muri Tanganyika, ushobora kutazongera kuraba Tanganyika nkuko wahora uyibona. Niba ushaka kuvumbura no kumenya vyinshi, gumana nanje muri ino video kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo twame tubana umunsi ku wundi. Nikaze muri kino kiganiro. Mu mazi yijimye ya Tanganyika hari kiremwa kidasanzwe habe na gato. Iki gisa ni inzoka, ariko kandi iyo uvyitegereje neza ino si inzoka. Gisa ni ifi, ariko kandi ino si ifi isanzwe. Iyi ni spin ili. Inyamaswa ishobora gukura kugera ku burebure bwa santimetero 50. Mbere ishobora gushika kuri metero imwe mu gihe yakuze cyane bivanye n'ubwoko bwayo. Inyamaswa ikunda kuba hafi y'amabuye kandi hasi cyane mu kiyaga Tanganyika, aho umwijima uba ari mwinshi cyane, ahantu ho kwinyegeza ku buryo idashobora kubonwa n'ikintu na kimwe. Ku murango irinyegeza, mu ijoro niho isohoka guhiga kugira ngo ishobore kubaho. Irya udukoko duto duto two mu mazi, udufi duto duto n'utunyoni tw'amazi. Iyo abantu benshi bayibonye bagira ubwoba bwinshi kuko isa n'ikintu cyo mu mafilime ateye ubwoba kandi igaragara nabi mu maso y'abantu. Inyamaswa ntivuga, ntisakuza, ariko kandi isura yayo yonyine ubwayo irateye ubwoba. Inyamaswa ntikunze kuribwa cyane n'abantu, ariko kandi hari aho bayifata bakayigira ifi y'intungano kubera isura yayo idasanzwe. Ino fi isangwa kandi mu bindi bihugu bikeye byo muri Afrika, cyane cyane ahari ibiyaga birebire cyane bishika mu kuzimu kure cyane. Ariko kandi iyo muri Tanganyika yo ifise umwihariko udasanzwe. Ikintu gikomeye cyane kuri ino nyamaswa ni iki: iyo amazi ahumanye cyane canke aho iba hagasamburwa, ino nyamaswa irazimangana burundu. Ibi bisigura ko kugira ibandanye kubaho bisaba kuyirinda cyane, kuko ibinyabuzima nk'ibi iyo bimaze guhera ku isi ntibishobora kongera kugaruka habe na gato. Hafi cyane ya spin iri hari ifi ifise isura mbi cyane, ku buryo bamwe bagita ifi yo mu kuzimu. Iyi ni Tanganyika catfish. Iyi fi ifise ubwanwa burebure cyane, amaso adasanzwe, n'umunwa usa n'uw'ikiremwa kitava kuri ino si ya rurema. Iyi fi ishobora gukura kugera kuri santimetero 30, izindi zikarenga ubwo burebure canke bivanye n'ubwoko bwayo igashobora gushitsa santimetero 60. Zimwe muri izi ziba hagati mu mazi y'ikiyaga Tanganyika, izindi zigakunda hasi cyane ahari ibitandara n'umusenyi kandi ibintu biyorohera kubamwo. Ikintu gitangaje cyane kurushiriza ni iki: iyi fi ntikeneye kubona neza kugira ngo ishobore kubaho. Kumenya ko hafi yayo hari ikintu kidasanzwe, ibimenya biciye ku kunyeganyega kwa mazi y'ikiyaga Tanganyika. Ibi bisigura ko niyo hoba hari umwijima udasanzwe, iyi fi ishobora kumenya iyija kandi igashobora kumenya yuko imbere yayo hari umwasi. Iyi fi kandi ijya udufi duto duto cyane, utunyamaswa duto two mu mazi mu kiyaga Tanganyika n'ibinyabuzima biba hasi mu kiyaga Tanganyika. Iyi yose nka spin iri kuko hari abantu bamwe bayiroba bakayirya, ariko kandi si bose bayikunda kubera ko isura yayo iteye ubwoba cyane kandi n'amagufa yayo ni menshi cyane. Iyi fi kandi isangwa mu bindi bihugu nko muri Malawi, muri Kenya no muri Tanzania. Iyi fi kandi ifise ukumenyera kuba ahantu kudasanzwe, kuko iyi fi yamenyereye kuba mu bujakuzimu bukomeye cyane bw'ibiyaga. Ni ukuvuga ko ahantu hose hari ikiyaga kirekire cyane ino fi isangwayo. Ariko kandi ikibazo gihari kuri ino fi, uburovyi bukomeye cyane busigaye bubera mu biyaga vyo muri Afrika biriko biratuma ino fi igabanuka cyane. Hafi ya zino fi za Tanganyika catfish hari amafi meza cyane mu kiyaga Tanganyika.
amabara yazo araka kandi asa n'ayavuye mu ijuru. Ubu bwoko bw'ano mafi bwitwa sikiridi, ariko kandi inyuma y'ubwiza bwazo hari ikintu gitangaje cyane. Amafi menshi yo muri buno bwoko ntaboneka ahandi hantu na hamwe ku isi. Tanganyika niyo yonyene iyafise gusa ku isi ya rurema. Zimwe muri zo ni nto cyane, izindi zirakura gushika ku burebure bwa santimetero 30, mbere zigashobora no kuzirenza gato bivanye n'ubwoko bwazo. Hari iziba hafi y'amabuye ku nkengera, izindi zikaba hagati mu mazi. Izi zikunda kurya utunyabuzima duto duto two muri kino kiyaga, zikarya n'udufi duto duto mu kiyaga Tanganyika. Bamwe mu banyamahanga barazigura cyane ku mafaranga menshi bivanye n'ubwiza bwazo. Aquarium zo mu bihugu vya Buraya, Amerika no mu bihugu vya Aziya zirarondera cyane ano mafi kandi zikarondera ku isoko ry'umukara kandi ku giciro gihambaye. Hari n'abayafata mu mpisho mbere bakayasohora hanze y'igihugu ku buryo imwe ishobora kugurishwa arenga $500 y'idolari bivanye n'ubwoko bwayo. Ibaze agafi kamwe kangana uko katarenza santimetero 30 kakagurishwa arenga $500 y'idolari. Ni gitangaza. Ifi nto gusa ariko kandi ifise igiciro gikomeye cyane kurusha uko benshi babitekereza. Iki nico gituma hari ubwoko bumwe muri zino fi burimwo burazimangana cyane kandi no mu kiyaga Tanganyika buriko burahera burundu. Iyo ano mazi y'ikiyaga Tanganyika humanye canke abantu bakayafata nabi, zino fi zimwe muri zo zirashobora gupfa canke zikimuka. Kandi umenyereza yuko ubwoko bw'ifi nk'iyi iyo buzimanganye mu kiyaga ntibushobora kugaruka habe namba. Niba kugera hano wakunze ibikubiye muri video, kanda like. Muri kino kiyaga Tanganyika hari ibindi binyabuzima bito bito cyane abantu benshi batitaho, ariko kandi rimwe na rimwe ivyo bito bito cyane nivyo biba bibi kurusha ibindi vyose. Iki ni igifyira cya Tanganyika, fresh water snail. Ibi bisa n'utunyoni tw'amazi tworoshe, bikaba biba hafi y'inkengera ku biti biri mu mazi no ku mabuye yegereye ikiyaga Tanganyika. Ibi ntibikura cyane canke ngo bibe birebire, ariko kandi ni vyinshi cyane bito bito ku buryo ushobora no kutabibona iyo uri kurarengana hafi y'ikiyaga Tanganyika. Ibi bifungura alge zo mu mazi nizegereye amabuye y'ikiyaga Tanganyika n'ibindi bimera biri hasi mu kiyaga Tanganyika. Ariko kandi ikintu gitangaje kandi gikomeye cyane, ibi bishobora gutwara akaga gakomeye cyane. Ibi bifyera bishobora gutwara imigera ikomeye cyane y'ingwara zihambaye cyane, za ngwara zishobora gutera akaga mu gihugu. Iki nico gituma bakubwira ati amazi y'ikiyaga Tanganyika ni mabi cyane. Menya yuko rimwe na rimwe akaga ntikaza kariko karakoma induru cyane, ahubwo kaza buhoro buhoro kazanywe n'ikintu utakeka. Iki nico gituma bahora bakubwira ati gukoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika bisaba isuku no kwitwararika kandi ukayakoresha mu buryo buhambaye. Sivyo vyonyene biri mu kiyaga Tanganyika, hari n'amafi yo mu mazi akaba ari amafi meza cyane, ariko kandi akaba ari amafi afise umuyaga nkuba ashobora kuguturira mu kanya gato. Bivugwa ko ano mafi iyo uyakoze ko nabi ashobora gutuma umutima wawe uhagarara mu kanya gato, ibi bikagutera urupfu mu gihe gito cyane. Naho ano mafi atazwi neza cyane mu kiyaga Tanganyika, iki ciyumviro cyuko ano mafi ashobora kuba hari kandi ku bwinshi gihora gitera ubwoba abantu benshi, cyane cyane abarovyi. Abenshi bahora bibaza bati none muri aya mazi y'ikiyaga Tanganyika nibihe bindi bintu tutaramenya gushika ko runo munsi. Bamwe bavuga ko hari amafi adasanzwe cyane mu bice bimwe bimwe vy'ikiyaga Tanganyika, abandi nabo bakavuga ko ayo makuru adafise ivyemezo bikomeye. Hano rero abantu benshi dukwiye kwitondera cyane cyane abarovyi. Ndakwibutsa ko impamvu kuye kwitonda cyane, ikiyaga Tanganyika kiracyafise amabanga menshi kuko iki nico kiyaga ca mbere gifise uburebure bw'ubujakuzimu buhambaye cyane muri Afrika. Ibi bisigura ko amabanga y'iki kiyaga akiri menshi cyane, adashobora guhera mu mwaka umwe canke mu myaka 10, abahinga bakomeza kwiga umunsi ku wundi. Hari n'utundi tunyabuzima tuba hasi cyane mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Bamwe ntibigeze batubona kuko dusa n'utwavuye mu bihe vya kera canke mu yindi si. Utu n'utunyabuzima two mu bwoko bw'inkara, crustaceans. Utu tumeze nk'udusimba two mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Tuba hasi cyane mu mazi y'ikiyaga Tanganyika aho umwijima uba ari mwinshi cyane. Utu dukunda gufungura ibisigarira vy'ibindi binyabuzima biba vyarapfiriye mu mazi y'ikiyaga Tanganyika n'ibindi bintu vyegereye munsi mu kiyaga Tanganyika. Kubera utu dukoko turi mu kiyaga Tanganyika, iki nico gituma abahinga benshi bakunda iki kiyaga Tanganyika kuko bagikoreraho ubushakashatsi bwinshi kandi bagahora babona n'ivyiza iyo bari munsi mu kiyaga Tanganyika. Abenshi mu bahinga bavuga ati Tanganyika ni nk'isandugu y'amabanga ya kera yigendera yibereye ngaho. Abenshi bavuga ko iki ari kimenyetso gihambaye cyane cuko ibinyabuzima vy'ikiyaga Tanganyika bikimeze neza cyane.
Si mu mazi gusa y'ikiyaga Tanganyika hateye ubwoba, no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hari inzoka zikomeye cyane, inzoka zitera ubwoba abarovyi benshi. Zimwe muri zo zifise ubumara bukomeye cyane. Abarovyi benshi batinya ijoro kurusha ku murango aha kuri kino kiyaga Tanganyika, kubera ko rimwe na rimwe akaga kaza kavuye ku butaka, si iyo uri mu mazi y'ikiyaga Tanganyika gusa. Zimwe mu bwoko bugaragara cyane ni zitwa cobra, hari kandi na viper n'izindi nzoka zikomeye cyane ziri hafi y'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Izi nzoka zitunzwe n'imbeba, utunyoni duto duto n'ibindi binyabuzima bito vyegereye ikiyaga Tanganyika. Zimwe muri zo zishobora kurenza metero 2 z'uburebure. Ariko kandi ikintu kibabaje cyane, abantu benshi iyo babonye zino nzoka barazica, ariko ukuri nuko izi nzoka nazo zifise akamaro kadasanzwe cyane mu kugabanya ibikoko bibi vyegereye ikiyaga Tanganyika. Cyane cyane harimwo na vya bifyera twavuga bishobora gutera ingwara mu buryo bwo kuzana imigera mibi cyane yica abantu benshi. Ibi bisaba izi nzoka nazo ko tuzirinda, kuko kuzirinda no kutagerageza kwegera aho ziri biba bifise akamaro gakomeye cyane ku binyabuzima vyegereye ikiyaga Tanganyika. Tanganyika si ikiyaga gusa, ni isi y'amabanga. Aha n'ahantu ubwiza n'ubwoba bibana hamwe. Aha hari ibiremwa vyiza cyane, hari n'ibiteye ubwoba, hari kandi n'ibifise agaciro abantu benshi batigeze bamenya. Ariko kandi ikibazo nyamukuru suko ibi binyabuzima bibaho, ahubwo ikibazo ni iki: nibihe bindi bintu bikiri muri aya mazi y'ikiyaga Tanganyika abantu benshi tutarashobora kumenya, tutarashobora no kubonesha amaso yacu. None we ikibazo gikomeye cyane ngira ndakwibarize, nikihe kiremwa muri ibi biremwa ndwi ndakweretse kiguteye ubwoba kurusha ibindi vyose? Niba wifuza igice cya kabiri cya kino kiganiro, andika muri comment ijambo igice cya kabiri. Nano dusoreje kino kiganiro cyacu, naho utaha.